mwaramutse neza Urwaruka kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe muri uno mwanya kugira ngo nsangire namwe umwanya ku bijanye n'umugambi w'Imana ujanye n'iki gihe c'iherezo arico gihe turimwo kuko yaduhamagaye kandi ntibyabaye ku bwacu ariko byavuye ku Mana ko twahamagawe nuko tugashigwa mu gihe cy'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose hamwe no mu kiringo aho Kristo azoshitsa ibintu byose bijanye n'iki gihe c'iherezo. Dusome muri Yesaya igice ca 60 donde nos dice hatubwira hati levántate haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Kuko raba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga, ariko Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Amahanga azoza ku muco wawe n'abami bazoza kugukayangana kwawe. Unamura amaso yawe weraguze urabe, bose bakoraniye hamwe baza kuri wewe. Abahungu bawe bazoza baturutse kure n'abakobwa bawe bazoza baturuwe mu kwaha. Niho uzoraba mu maso hawe hakeyuka, umutima wawe ukadidagizwa n'umunezero ukaguka, kuko ibidandazwa by'ibitayega bica mu kiyaga bizogaruka iwawe n'ubutunzi bw'amahanga buzokuzako. Kandi hariho n'ahandi hantu muri igicanditswe ahatwereka canke hakatubwira kuri uku kwigaragaza. Reka tubandanye dusoma ngaha, haravuga ngo isinzi ry'ingamiya rizogutwikira, inyana z'ingamiya z'Imidiyani n'izo muri Efa. Abaturutse Isheba bose bazoba bazanye izahabu n'imibavu, bavuga inkuru nziza z'ishimwe ry'Uhoraho. Imikuku yose y'Ikedari izokoranirizwa kuri wewe. Amapfizi y'intama y'Inebayoti azogukorera, azokurira igicaniro canje yemegwe. Nzokubahiriza inzu yanje y'icubahiro. Aba ni bande baguruka nk'igicu kandi nk'inuma zisubira mu turyango tw'ivyari vyazo, n'ababa ku kiyaga banyiteze. Amato y'Itarushishi niyo abitangiye imbere, azanye abahungu bawe abakuye kure. Bazanye feza zabo n'izahabu ku bw'izina ryanje jewe Uhoraho Imana yawe, uwera w'Abisirayeli, kuko nakubahirije. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ku bw'ijambo ryayo ikatwemerera kuritahura. Ikigo cyacu mwuno mwanya ni Urwaruka rukayangana ku munsi wa nyuma. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Igicanditswe twariko turasoma kiravuga kiti haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. We araduhamagara kugira ngo dukayangane, nico gituma atubwiye ngo duhaguruke. Turabona ko izuba rirasa mu gatondo, kandi hariho umuhamagaro mu gatondo, umuhamagaro uhamagara umuntu kugira ngo avyuka haguruke kugira ngo akore ibikorwa byo ku munsi. Kandi iyo abantu bariko bararabagirana mu nguvu zabo zose, mu bushobozi bwabo bwose kugira ngo bakore ibikorwa vyabagenewe, kandi
mu buryo bw'impwemu mwitegereze namwe ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryamye rica mu ntambuko zitandukanye canke mu bihe bitandukanye by'ishengero ari navyo bishushanijwe ngaha kuri iki gicapo gishushanya ishengero rya Yesu Kristo cakoreshejwe na Revera William Marion Branham ryaciye muri ibi bihendwi by'ishengero canke ishengero rica muri ibi bihendwi by'ishengero arivyo bishushanya n'igihe c'ijoro nico gituma tubona ko ishengero rishushanwa n'ukwezi n'intumwa zaryo mwitegereze namwe ni inyenyeri indwi ziri mu kuboko k'umwami umwana w'umuntu arizo ari abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga ariko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rifise isezerano ry'uko hazoza umunsi musha kandi ko izuba ry'ubugororotsi rizorabagirana rikarasa muri Maraki igice ca 4 haratubwira ku bijanye n'izuba ry'ubugororotsi rirashe haratubwira hati ivyo nivyo mu gihe cyo gutangazwa kw'ibihano by'Imana mu gice ca 4 murongo wa mbere ukabandanya kugira ngo dutahure neza haravuga ngo eherabo umunsi uraje waka nk'itanure abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazobishingwe kandi uwo munsi ugira uze uzobatongora no kuvuga ngo uzobaturira niko waraho nyene ngabagize nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana ivyo ni ibihano by'Imana by'akaboro gakomeye ahazokwisuka umuriro roho nyanganda hagaturirwa amamiliyoni y'ibiremwa abantu kuko urwavu ruzoturirwa kandi mwitegereza namwe ingene mu mugani w'urwavu n'uburo Kristo aho yari karahanura ibizoba ryari mu gihe c'igenya ari wa muhero w'isi canke ku iherezo ry'ibihe ariko ku bahungu n'abakobwa b'Imana haravuga ngo ariko mwe habubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo maze muzosohoka mukina amatabo nk'inyana zivuye mu ruhongore kandi muzosubira ibanga abanyakibi bazomunyota munsi y'ibirenge vyanyu ku munsi nzoshinga niguhoraho nyene ngabagize rero murabe namwe ingene kubatonejwe n'Imana abana b'umuco bazorasigwa n'iki n'izuba ry'ubugororotsi kandi mu mababa yaryo rizozana agakiza uko nukuza kwa kabiri kwa Kristo azananye n'abamarayika biwe ariyo mababa yiwe aribwo ari ubukozi bwa Mose na Eliya rero aje nk'izuba rirashe kuko aje ku munsi mushasha w'ikiringo hamwe no ku munsi mushasha w'ikimpumbi arico gituma Kristo yavuze ngo nanje nkazobazura ku munsi wa nyuma kuri no munsi wa nyuma arico kimpumbi c'indwi hashitswa ukuza ku mwami kandi mwitereza namwe aje gute aje nk'izuba rirashe kubw'ivyo rero aje mu gatondo arico gicugu ca 4 c'umunsi no mu gatondo k'ikimpumbi c'indwi hahuye n'ikinjana ca mbere c'ikimpumbi c'indwi rero mwitegereza namwe igicugu kimwe kigizwe n'amasaha 3 kandi umunsi umwe imbere y'Imana kuberemwe abantu ni imyaka 1000 isaha imwe nayo imbere y'Imana kuberemwe abantu ni imyaka 41 n'amezi 8 amasaha 3 nayo mwebwe mugwije imyaka 41 n'amezi 8 mukagwiza na gatatu mutora 125 imyaka 125 nico gicugu ca 4 cyo ku munsi wa nyuma rero mu gicugu ca 4 cyo ku munsi wa nyuma aho izuba ry'ubugororotsi rizoba riko rirarasa hatangura inyenyeri icibatsi yo mu gaturuturu itangaza ukuza ku muco w'izuba ry'ubugororotsi hagatangura kugaragara uwo muco ugatangura kuboneka ariko si umuco w'inyenyeri n'imwe z'ibihendwe by'ishengero ariko n'umuco w'izuba rirashe ukagenda urasa ukarasa mwibuke yuko Kristo kandi yavuze ati ko ari we nyenyeri icibatsi yo mu gaturuturu rero nk'inyenyeri icibatsi yo mu gaturuturu
atangaza ukuza k'umunsi mushasha, atangaza ukuza kw'izuba rirashe, hanyuma iyo inyenyeri zikamanganye zikabura, hasigara iki? Hasigara izuba rirabagirana, ari naryo nyene Kristo. Kristo yigaragaza nk'inyenyeri icibatse mu gaturuturu, Kristo kandi akigaragaza nk'izuba ry'ubugororotsi rirashe. Turabona biciye muri kahise ka Bibiliya ko muri uko kwigaragaza Imana yagize hagati mu ihanga ryayo rya Isirayeli, yagize buri gihe umuntu muvugishwa n'Imana kugira ngo akoreshwe. Nico gituma tubona ukwigaragaza ko Imana biciye muri abavugishwa n'Imana, kuko yari Imana muri bo, yavugana n'ihanga ryayo nuko igakora igikorwa kijanye na buri gihe. Nk'akarorero, ugucungurwa k'ubwoko bw'Abaheburayo bukugwa mu buja bwo muri Egiputa bwakozwe nande? N'Imana, ariko biciye mu muntu ari we yakoresheje, Imana yakoresheje, ariko ni Imana yakoze igikorwa. Ariko buri gihe Imana ikoresha umuntu yateguriwe n'Imana, isi itarashirwaho imfatiro kugira ngo akore ico gikorwa. Rero mwitegeze namwe, igihe Imana yasezerana kuza kwa Mesiya, igashitsa iryo sezerano, yari umuntu yari ngaho yitwa Yesu w'i Nazareti. Muri we harimwo wa mumarayika nyene w'Uhoraho canke marayika w'isezerano, umwe yereka Mose akamubwira ati ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Rero yari iri mu mubiri w'umuntu yigaragariza ngaho, kandi aho yari kirashitsa isezerano ryatanzwe n'Imana biciye mu mvugishwa n'Imana Yesaya mu gice ca 40 murongo wa 3 kabandanya havuga hati, ijwi ry'usumerera riti nimutegura inzira y'Uhoraho mu bugaragwa, musenera Imana yacu inzira y'iroro mu bweranyange. Umwonga wose uzokuzuzwa n'umusozi wose, n'akarambi bizoringanizwa, ahari udutumba hazotegwa uduhororo ducika ikiyaya. Uyu yari Yohana Umubatizi. Muri Yohana Umubatizi Imana yashikirije mw'iri sezerano, hanyuma haravuga ngo maze ubwiza bw'Uhoraho buzohishurwa, kandi abafise umubiri bose bazobonera rimwe, kuko akanwa k'Uhoraho ariko kabivuze. None ni gute ubwiza bw'Uhoraho bwari kwigaragaza, kandi abari n'umubiri bose bakabona ubwiza bw'Uhoraho bwigaragaje? Igihe ubwiza bw'Uhoraho bwigaragaza, abantu bose bakabona ubwiza bw'Uhoraho bwigaragaje, aho hariho umuntu uw'Imana yari irimwo marayika w'isezerano yigaragarizamwo ikora amasezerano ajanye n'ico gihe. Yose yashikije ayajanye no kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi ubwo bwari ubwiza bw'Uhoraho bwigaragarije mu mbere w'umuntu muri Yesu w'i Nazareti. Nimurabe ingene biciye mu mbere w'umuntu Imana igaragaza ubwiza bwayo, nuko ikabushitsa biciye mu mbere w'umuntu ivyo yasezeranye byose muri iki gihe. Habandanya havuga ngo ijwi ry'uvuga riti semerera, uwundi ati nsemerera iki? Utabafise umubiri bose ni ivyatsi gusa, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashurwe yo ku musozi. Ivyatsi biruma, amashurwe agakabirana, kuko impwemu z'Uhoraho zibihuhako. Nukuri abantu ni ivyatsi gusa, ivyatsi biruma, amashurwe agakabirana, ariko ijambo ry'Imana yacu rizohoraho ibihe bidashira. Yewe barira Siyoni ubutumwa bwiza, duga umusozi muremure. Yewe barira Yerusalemu ubutumwa bwiza, semerera cane ushimitse, semerera ntutinye, ubwire ibisagara by'Ubuyuda uti Imana yanyu. Uhoraho Imana azoza afise ubushobozi, kandi ukuboko kwiwe kuzomutwarira. Raba azoza azanye impera, kandi inyishu yiwe iri imbere yiwe. Rero murabe ingene igihe Yohana Umubatizi yariko aravuga ubutumwa, yerekanye imbere y'abantu, imbere y'ubwoko bw'Abaheburayo, yerekanye Imana y'ubwoko bw'Abaheburayo yambaye umubiri w'umuntu muri Yesu. Igihe yavuga ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi, yariko yerekana ngaho Imana yigaragariza umubiri w'umuntu muri Yesu w'i Nazareti. Rero mwitegereze ingene ubwiza bw'Imana buza, ubwiza bw'Uhoraho bwigaragaza mu bwoko bw'Abaheburayo, buza mu mubiri w'umuntu, aza mu mubiri w'umuntu ashitse amasezerano y'Imana y'ico gihe. Rero turabe ico tubwirwa na mwenda Branham mu bibanza bimwe bimwe ngaha nari nateguye.
Vamos a ver estos reka turabe lugares ivyo en el libro de bibanza mu Citos. gitabo c'imirongo. Tenemos algunos lugares aquí Turafise que quiero ibibanza bimwe bimwe ngaha mencionarles nashaka kubereka en la página ku rupapuro 119 del ijana na libro cumi de n'icenda mu Citas, gitabo verso c'imirongo 10, akarongo ka 54, cumi mirongo dice, itanu na kane haravuga ngo cuando esta persecución venga, igihe esa uko va a ser gutotezwa la kuzoza fractura de la cual ya aho ustedes han oído. uko kuzoba ari ugutotezwa gufyondwa mwebwe mwumvise ntimuze mugire ubwoba ni ukuvuga ngo ntimuze mutinye buri gihe iyo Imana ivuze ngo ntutinye Es que hay un peligro. ni uko haba hariho ibintu bigoye ariko aravuze ati ntutinye kubera iki kuko Imana iri kumwe natwe No te asustes. ntuzutinye hariho umuco Que dice que se llevará uvugwa a sus ko hijos. uzojana abana biwe Y vamos a ver dentro de un poquito kandi mu kanya cuál es esa gato luz. turaza kuraba uwo muco uwo ari Ella wo no pasará por la tribulación. ryoryo ntirizoca mu Ella kaboro nunca gakomeye lo hará. Él ntirizogacamwo dijo que ella no. Ella avuze ko ritazogacamwo será levantada. ryoryo rizozamurwa ni ukuvuga ngo Raptados los hijos. hazamugwe abahungu n'abakobwa b'Imana Pero viene esa apertura. ariko haje uko Pero gufyondwa ariko mwibuke Ha sido dicho. haravuzwe hati ntutinye Cristo también dijo. Kristo kandi yaravuze ngo manada pequeña, ntimutinye mu kuko porque al muto Padre le ha kuko placido data daros el byamuhimbaye reino. kubaha ubwami Ahora rero veamos turabe en la página ku 120, rupapuro rw'ijana na mirongo ibiri verso akarongo 10, ka 65, cumi mirongo dice, itandatu na gatanu haravuga ngo Él era la luz we yari vindicada umuco de ese día. werekanwe O sea, uwo munsi ni ukuvuga ngo Yesu ve, murabona pero hay más ariko palabras hariho ayandi majambo de ser vindicada. O sea, que tiene que ser azokwerekanwa ni vindicada. ukuvuga ngo Él ategerezwa tiene que kwerekanwa vindicar we ategerezwa más palabras. kwerekana ayandi majambo Y cuando la última kandi palabra igihe sea ijambo rya vindicada, nyuma rizokwerekanwa entonces la muerte nuko es rero servida urupfu con victoria, ruzomirwa y los n'intsinzi muertos en Cristo abapfuye bizera se Kristo levantará y bazozuka entrará el nuko milenio. binjire mu Ahora nganje hay y'imyaka más igihumbi rero hariho ayandi Eso es la majambo segunda venida de uko Cristo. ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo Hubo palabras de habaye 20 años amajambo atrás mu para myaka ser ibihumbi bibiri vindicada iheze en el kugira ngo cumplimiento de la yerekanwe venida del mu Mesías. gushitswa ko kuza Eso kwa fue la Mesiya primera uko venida del Mesías. kwabaye ukuza kwa mbere Y kwa ahora hay más Mesiya palabras, hariho ayandi majambo hubo rero palabra en cada habaye y amajambo cada muri buri dispensación gihe no pasada muri buri giringo fue caheze vindicada, fue ayerekanwe arashitswa Y cuando fue vindicada, kandi igihe cumplida yerekanwa a través del mensajero yashikijwe de biciye ese mu dato ntumwa de y'ico esa gihe canke dispensación. y'ico y kiringo cuando esa palabra kandi se hace carne en el mensajero, igihe iryo jambo ryambaye ahí umubiri está la luz mu ntumwa de esa edad, aho niho haba hari o de umuco esa w'ico gihe dispensación canke w'ico manifestada kiringo para alumbrar a la werekanwe persona. kugira ngo umurikire abantu esa luz, cuando kandi uwo es muco recibida por las iyo personas, wakiriwe n'abantu ¿qué sucede? bigenda gute La persona resplandece abantu con bararabagirana esa luz de Cristo barabagiranishwa n'uwo muco wa en él. Kristo ugaragarijwe muri we Y ahora rero continuemos viendo aquí. tubandanye turabe hano Vamos a pasar a la página 128 reka tuje ku rupapuro rw'ijana na mirongo ine citas, n'umunani mw'iki gitabo c'imirongo ahatubwira hati verso 11:41 akarongo ka dice, 11:41 haravuga ngo La palabra hecha carne ijambo es la ryambaye luz umubiri de la ni edad umuco cuando la ven. w'igihe iyo rigaragaye abantu bakaribona Cuando las personas ven la iyo abantu palabra babonye ijambo hecha carne ryambaye umubiri para una edad o una ryo mu gihe dispensación, canke mu kiringo baba bariko barabona iki umuco w'ico gihe canke w'ico kiringo wigaragarije mu mubiri w'umuntu y por eso les alumbra nico el gituma ubamurikira mu nzira muri ico gihe canke mw'ico kiringo y los hijos de luz kandi abana b'umuco nuko rero babona umuco w'Imana ntabwo ari impumyi son personas que vienen n'abantu baza capacitadas con bafise ububasha bwo kubona mu buryo bw'impwemu kugira ngo babone umuco w'Imana ukayangana mu gihe canke mu kiringo bashizwe kubamwo. El verso akarongo 11:39 ka 11:39 kuri runo rupapuro nyene 148 haravuga ngo nuko ari Imana irungika umuvugishwa n'Imana wayo kandi umuvugishwa n'Imana ni ijambo rizima ry'Imana rigaragajwe. Ijambo rizima ry'Imana rigaragajwe ni umuvugishwa
uwo bari mw'iryo jambo kandi biciye mwo muvugishwa n'Imana w'ico gihe canke w'ico kiringo hakayanganira umuco w'Imana ahinduka rero umuco w'ico gihe canke w'ico kiringo. Nico gituma Yesu avuga kubijanye na Yohana Umubatizi ati Yohana yari umuco umurika, no kuvuga ngo yari umuco w'igihe c'indwi c'ishengero ry'Abaheburaya mu vyagezwe. Nuko namwe mugashaka kugendera mu muco wiwe. Yesu yavuze ati ariko jewe mfise igishinga ntaye kiruti ca Yohana. Kubera iki? Kuko Yohana yari umuco w'intambo kw'indwi canke igihe c'indwi c'ishengero ry'Abaheburaya mu vyagezwe, ariko Yesu aravuze ati ndi umuco w'isi. Yohana yari umuco w'igihe, kandi igihe bamushira mu gasho uwo muco wari wazimye. Uwo muco wari wamaze kuzima kugeza ubwo yatumye ngo babaze Yesu ati mbega niwe waterezwa kuza canke turindira uwundi? Yarashimangiwe Yohana Umubatizi ko Yesu ari we yaterezwa kuza. Yesu abigishwa biwe yabatumye kumubwira ati mugende mubwire Yohana, mumubwire ivyo muriko murabona n'ivyo muriko murumva. Ibimuga biragenda, impumyi zirabona, aboro barabwiga ubutumwa bwiza. Atangura kubereka ibintu byose vyariko birakogwa, kandi aho yariko arahakorera ibitangaza no twumiza. Abigishwa ba Yohana babonye ivyo byose, nuko rero baca baragenda kwa Yohana Umubatizi baramubwira bati umva, Yesu yadutumye ngo tuze kukubwira yuko ibimuga bigenda, impumyi zibona. Twabibonye kuko yabakirije ngaho imbere yacu, kandi twanabibonye mubonye ariko aravuga ubutumwa bwiza babwira aboro. Yadutumye rero kukubwira ivyo yareka arakora byose. Rero iyo yari inyishu yiwe. Yohana yaciye rero aja mu vyanditswe, arabona ko hazoza umuntu asizwe na mpwemu w'Imana akora ivyo bintu byose. Kristo mwetegereza namwe igihe yasoma icanditswe co muri Yesaya igice ca 61, ivyo biri muri Luka igice ca 4, ahavuga hati Mirongo 14 kabandanya aravuga ngo maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa mpwemu. Inkuru yiwe ikwira mu gihugu cose kihakikije, yigishiriza mu masinagogi yabo, bose baramushima. Aje Nazareti yo yakuriye. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nkuko yamenyereye, ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura, abona ahantu handitswe ngo mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe. Nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo ambwira aboro ubutumwa bwiza, no kuvuga ngo kugira ngo babwire ubutumwa. Yantumye kumenyesha aboro, yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwe n'Uhoraho. Azenga igitabo agisubiza umusanze w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi bamuhanga amaso. Atangura kubabwira ati ivyo vyanditswe birashitse uyu munsi nk'uko amatwi yanyu yiyumviye. Rero murabe ingene isezerano ubuhanuzi bwo kuza ko umuntu asizwe mpwemu wa Kristo, asizwe mpwemu w'Imana, ryariko rishikirizwa murinde mu mwubatsi umufundi yitwa Yesu w'i Nazareti. Kandi hariko harakogwa ibi bintu byose vyari vyavuzwe ngaho ko bizokogwa n'umuntu asizwe mpwemu w'Imana, kandi ivyo nivyo nyene yabatumye ngo babwire Yohana. Yohana rero yaciye aja mu buhanuzi bwo muri Yesaya 61 ahavuga ku musigwa w'Imana n'ibintu azoba ariko arakora, arabigereranya n'ibintu yakoreye imbere y'abigishwa ba Yohana Umubatizi, arivyo abigishwa bamubwiye. Aravuga ati nukore nimbi nyene arivyo Yesaya 61 ahavuga, n'uyo muntu nyene nabwo yihenze mu kwerekana Yesu nk'umwagazi w'intama w'Imana, nk'uwarungitswe n'Imana wo mw'ico gihe c'iherezo. Yohana mu by'ukuri yarahimbawe cyane mu kubona ko ivyo yari yavuze akabivuga kubijanye na Yesu vyarukuri, kandi yaranezerewe cyane kuko aho niho yashimangiwe arerekanwa Yohana Umubatizi nk'integuza ya Mesiya, kuko yari integuza ya Yesu w'i Nazareti, kuko niwe yamuteguriye inzira, amwerekana imbere y'abantu nk'umusigwa w'Imana, nka Kristo Mesiya yaterezwa kuza inyuma ya Yohana Umubatizi. Rero Yohana Umubatizi mu kuronka ayo makuru
yashobora gupfa anezerewe nubwo urupfu rwiwe ntabwo rwari ruhimbaye cyane cyane ku muvugishwa n'Imana ariko abavugishwa n'Imana bagiye bagira impfu nk'izo mu ntambako zitandukanye aho Imana yarungika abavugishwa n'Imana bayo mwitereze namwe urupfu rwa Kayini urupfu Kayini yateje urupfu Kayini yishe Abeli mwitereze namwe umuntu w'Imana umuvugishwa n'Imana ari we yatangiye Imana ikimaze gitunganye Kayini nawe mwene se kubw'ishari ry'amadini aramwica dushobora kubona ko ivyo vyaje uhereye kera mu bihe vya kera ubwo abavugishwa n'Imana bavuga ukuri nuko bagatangira Imana ikimaze gitunganye kubw'ishari ry'amadini abandi bantu nabo bagaca babica Kristo ubwiwe yaravuze ko bitoshoboka ko umuvugishwa n'Imana apfira hanze ya Yerusalemu nico gituma yagiye Yerusalemu azi neza ko agiye gupfa ariko yari yavuze ko azozuka ku munsi ugira gatatu rero dushobora kubona ko Kristo nawe yavuze ko bamwe bazomutera amabuye abandi bakamutoteza ndetse n'ibindi kandi Kristo yavuze yuko azorungika abavugishwa n'Imana bamwe bakabatera amabuye abandi bakabica ndetse n'ibindi kuko Kristo yari kurungika abavugishwa n'Imana ku ishengero ryiwe nk'uko yarungitse ku ishengero ry'abaheburayo mu byagetswe uko niko yari kubarungika no ku ishengero ry'abanyamahanga cyo gituma tubona Paulo umuvugishwa n'Imana dufise Revera William Branham umuvugishwa n'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo ndetse habaye n'abandi bavugishwa n'Imana nka Irene Marte yari umuvugishwa n'Imana hariho n'abandi bavugishwa n'Imana bo mu ntumwa z'ibihendwe by'ishengero abandi nabo babaye abantu bahinduye ibintu nka Luther na Wesley kandi ku munsi wa nyuma Yesu Kristo azorungika ku ishengero ryiwe umuvugishwa n'Imana w'ikiringo ari we ari umuvugishwa n'Imana atandukanye n'abavugishwa n'Imana b'ibihe by'ishengero Imana ifise gusa abavugishwa n'Imana ndwibibiringo ari Adamu Seti Noa Aburahamu Mose Yesu hamwe n'amarayika w'umwami Yesu Kristo abo bavugishwa n'Imana b'ibiringo ndwi n'Imana ifise gusa rero murabe namwe biciye mu bavugishwa n'Imana Imana yarigaragaza nuko igakayangana muri buri kiringo na buri gihe ari abandi bavugishwa n'Imana aribo ari ab'ingirakamaro cyane mu mugambi w'Imana hanyuma ku iherezo hashika umuvugishwa n'Imana w'ikiringo cyo gituma Yesu yari afise umuco mwinshi kurusha Yohana umubatizi nubwo Yohana yari umuvugishwa n'Imana ahambaye cyane we Kristo yavuze ngo mubavyewe n'abagore ntihigeze kuba uguruta Yohana umubatizi ariko muto cyane wo mu bwami bwo mwijuru aruta Yohana kubera iki kuko umuto cyane wo mu bwami bwo mwijuru ni uwugize umubiri wa Kristo no kuvuga ngo uwo mwishengero rya Yesu Kristo kandi ishengero rya Yesu Kristo rigizwe n'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana abana bo muco kandi Yohana umubatizi n'abavugishwa n'Imana bo mu isezerano rya kera nabo mu bashumba b'Imana ariko abagize umubiri wa Kristo nabo mu bana b'Imana none ninde mukuru umushumba canke umwana niwe mukuru kubw'ivyo rero umwana muto cyane no kuvuga ngo uwuvutse bushasha akavukira mu bwami bw'Imana ni uwakira Kristo nk'umucunguzi wiwe wakozwe ibyaha by'iwe mu maraso ya Kristo akaronka mpwemu yera uwo muntu ahejeje kuvuka bwa kabiri araruta Yohana umubatizi ivyo rero biruko kubera ko Yohana umubatizi yari uwo mwihanga mu mugwi w'abashumba abavuga bwa kabiri nabo mu bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana kandi bavukira mu bwami bw'Imana canke mu bwami bwo mwijuru bavukira bitse mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo rero tubandananye n'umuco kuko umuco murabe ijambo ryambaye mubiri no muco w'igihe iyo rigaragaye abantu bakaribona Yohana yari umuco ukamurika benshi bakifuza kugendera muco wiwe mu ntamboko y'indwi y'igihe
c'indwi c'abaheburayo mu Pero vyagezwe. después vino Ariko hanyuma haje umuco mwinshi wari Yesu Kristo, haje umuco w'isi, para una nueva dispensación. umuco w'ikiringo gishasha. Y ahora con esa luz Rero hamwe n'uno manifestada muco en una edad, ugaragarijwe mu gihe hijos de Dios en ese niwo abana b'Imana reciben esa luz barabagira namwo muri ico gihe bakira uwo muco wigaragarije mu mubiri w'umuntu bakaronka guhishurirwa kw'Imana biciye mwuko kwigaragaza kw'Imana biciye muri iyo ntumwa. Nuko abo bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bakarabagirana muri ico gihe, barabagiranirishwa n'uwo muco bakiriye, nuko bakaronka ubumenyi bw'Imana bw'ico gihe, nuko bakagendera mu nzira y'Imana. Muri ico gihe bagakorera Imana n'ubugingo bwabo bwose n'umutima wabo wose, bakajana n'ubutumwa bw'umuco w'ico gihe. no pueden llevar el mensaje Ntibashobora kujana ubutumwa bw'umuco para otra edad, sino w'ikindi de la gihe, luz ariko para bajana esa edad ubutumwa y para esa bw'umuco w'ico gihe dispensación. ndetse n'ico Recuerden que la kiringo. luz para Mwibuke una yuko umuco dispensación es w'ikiringo manifestada en el mensajero ugaragarizwa mu ntumwa y'ico kiringo, kandi ukwira ico kiringo cose. Umuco w'igihe nawo no kwigaragaza de la luz de esa dispensación, ku muco w'ico pero kiringo, para ariko una edad. mu gihe Pues bien, kimwe hanyuma haza iyindi ntumwa, nuko umuco w'Imana ugakayangana biciye muri iyo ntumwa, biciye mu mubiri w'umuntu, bikabandanya nk'uko kugeza ubwo hanyuma hashika iyindi ntumwa nshasha en el y'ikiringo, cual resplandece Dios, ari nawe muri we Imana ikayangana muri we, ikambara mu mubiri w'uwo muntu ijambo, kandi buri sezerano ryose ryasezeranijwe muri ico gihe rishitswa rishikirizwa muri uwo muntu, biciye muri uwo muntu. esa es la luz Nuko uwo akaba ari wa muco ugaragajwe n'Imana muri ico kiringo gishasha, y por medio de esa manifestación kandi biciye mwuko kwigaragaza haza uguhishirirwa kw'Imana kugashika ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana. Kandi iyo abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana babonye umuco w'Imana wigaragarije mu mubiri w'umuntu, ariryo jambo ryambaye umubiri, aho niho mareka w'isezerano, mareka w'uhoraho aza, nuko akigaragaza mu mubiri w'umuntu biciye mwo mubiri w'inyama, agaca ibibatsi agakayangana, nuko akatuzanira uguhishirirwa kwiwe. Kandi ababona bose uko uwo muco ugaragajwe bakawakira, nabo nyene barakayangana bagaca ibibatsi bakarabagirana n'uwo muco. Uko niko rero abana b'Imana barabagirana mu gihe canke mu kiringo bashizwe kubamwo, kuko nabo kandi no muco w'isi, niko Kristo yavuze. Kandi namba ari umuco w'isi rero bategerezwa kurabagirana bagakayangana n'umuco wa Kristo w'ico gihe ndetse n'uw'ico kiringo. Ijambo ryambaye mubiri no muco w'igihe, iyo rigaragaye abantu bakaribona. Rero reka turabe ngaha Vamos a ver qué será esto que dice aquí. reka turabe namba ari navyo nyene vyavuzwe hano. Pero cuando nuestro Señor aparezca ariko sobre la igihe umwami tierra, wacu azogaragara ku isi, azoza agendera ku farashi yeragerera nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, la palabra de Dios ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. y aquí dice la Aha palabra naho aravuga ngo hecha carne, ijambo ryambaye dice la umubiri, palabra encarnada, ni ukuvuga ngo ijambo ryihinduye la umubiri. palabra hecha carne, Ijambo es la ryambaye luz umubiri ni de la umuco edad w'igihe cuando iyo rigaragaye abantu Y cuando bakaribona. los hijos e hijas de Dios Kandi iyo abana tengan b'abahungu hijos n'abakobwa de Dios b'Imana bo ku munsi wa nyuma bariko barabona ijambo ryambaye umubiri mu muntu, bazoba bariko barabona iki? Umuco esa edad y w'ico gihe dispensación n'ikiringo que están viviendo. bariko barabamwo. Y por medio de esa Kandi manifestación biciye mwuko será kwigaragaza alumbrado el entendimiento, hazomurikirwa ugutahura n'ubugingo bw'abahungu bose n'abakobwa b'Imana, kugira ngo bagendere mu muco w'igihe gishasha, igihe c'ibiriko bizifuruka, no kugira ngo bagendere mu muco w'ikiringo gishasha, ikiringo c'ubwami, y para caminar no en la kugira ngo luz bagendere mu de un muco nuevo milenio. w'ikimpumbi gishasha, mu muco w'ikimpumbi c'indwi. Y ahora la luz del séptimo Rero milenio, vean umuco ustedes w'ikimpumbi cómo c'indwi murabe namwe ingene uza ku munsi viene. Y wa la luz nyuma, de la edad de la piedra n'umuco angular, w'igihe c'ibiriko viene bizifuruka como nimurabe viene ukuntu uza ku munsi wa nyuma. la palabra Ni ijambo hecha carne ryambaye en el umubiri mu muntu, es ni la venida del ángel que era ukuza diferente kwa a los marayika demás, aratandukanye n'abandi, que aparece aquí en esta luz. agaragara ngaha muri iki gicu.
arico mu gihe twogihindukiza twiganisha iburyo turabona yuko ashushanya umushatsi wera w'umwami uyu mumarayika atandukanye n'abandi ari wari Kristo kugira ngo agire ubukozi bwiwe mu gushitswa kw'ikimatanije c'indwi aterezwa kuza ari mu mubiri w'umuntu kandi niwe muco w'isi kandi mu kuza mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa n'umuco w'igihe gishasha igihe c'ibiri kubizifuruka kandi n'umuco w'ikimpumbi gishasha ikimpumbi c'indwi n'umuco kandi w'ikiringo gishasha ikiringo c'ubwami kandi n'umuco w'isi kuko akomeza ko umuco w'isi we gusa ahindura umubiri w'inyama nk'uko hahindutse umubiri w'inyama muri buri gihe umubiri w'inyama w'intumwa imwe hamwe n'iyindi akaba umuco w'ico gihe ahigaragarije buri ntumwa yari Kristo yigaragaza muri buri ntumwa ari we yari umuco nuko araheza arabagirana biciye mu ntumwa ya buri gihe nico gituma Pawulo atubwira ku bijanye no kwigaragaza kw'Imana muri we ukwigaragaza kwa Kristo muri Pawulo aratubwira ko Imana ko Kristo yamubwiye ko yari yamushizeho nk'umuco w'abanyamahanga mu gice cya 13 umurongo wa 47 mu gitabo cye byakozwe n'intumwa haravuga ngo reka turabe wereye ku murongo wa 46 haravuga ngo Paulo na Barunaba bavuga bashize amanga bati byari bibereye ko ijambo ry'Imana ribanza kubwirwa mwebwe none ko murishibuye mukibura ko mutabereye ubugingo budashira duhindukiriye abanyamahanga kuko mwami Imana ariko yatubariye ati ndagushizeho ngo be umuco w'abanyamahanga kugira ngo nabo ku mpera y'isi ubashikiriza agakiza abanyamahanga babyumvise baranezerwa bashimagiza ijambo ry'Imana abari baragenewe ubugingo budashira bose barizera ijambo ry'umwami Yesu rikwira muri ico gihugu cose rero murabe bizeye nde hizeye bande abari barateguriwe ubugingo budashira mwibuke ko ngaha ku muhumbe w'isi hariho ibiremwa abantu bagenewe ubugingo budashira kandi uva mu gihuja mu kindi Imana yigaragariza mu ntumwa ijanye niyo ntambuko n'ico gihe ikamurungika ku isi kandi imurungika mu kibanza ahaba hari abagenewe ubugingo budashira imurungika mu kibanza aho Imana iba izokorera nuko igahamagara abatoranijwe bagenewe ubugingo budashira mwitegereze namwe ubutumwa bwiza bwaciye mu banyamahanga nuko biciye muri Pawulo buvugwa muri Aziya ntoya Pawulo yari yepfuje kuja hehe Gamigera hari i Betaniya yepfuje kuja iburasirazuba aho aba yaragiye hariya mu Buhindi mu Bashinwa mu Barusiya abo bose ariko mwitegereze Pawulo yavuze yuko mpwemu yera yamubujije nuko acamwereka umugabo w'i Masedoniya aramubwira ati ca i Masedoniya udufashe aca i Masedoniya nuko yakigwa n'abantu benshi kubera iki kuko abagenewe ubugingo budashira bo mu gihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga muteze namwe barabo muri Aziya ntoya ahari gushikirizwa igihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga aho rero bakiriye Pawulo kandi mukuba bariko bakira Pawulo n'ubutumwa bwiwe bariko bakira uwamurungitse no kuvuga ngo Kristo Pawulo yavuga ngo sije nkiriho ariko ni Kristo ariho muri jewe Kristo yari muri Pawulo acibibatsi kandi igihe ibyanditswe bivuga ko Kristo yari umuco uzohishurirwa abanyamahanga ivyo biri muri Luka reka turabe muri Luka igice ca 2 umurongo wa 32 haravuga duhereye imbere gato aho nigihe
cuando Simeón n'igihe tomó en sus Simeyoni brazos a Jesús. yakikira mu maboko yiwe Yesu. Vamos a leer desde el verso Reka dusome duhereye 25 ku murongo wa 45 kabandanya haravuga ngo había en Jerusalén kandi un muri hombre Yerusalemu llamado harimwo Simeón, umuntu yitwa y este Simeyoni. hombre justo Uwo y yari piadoso umuntu agororotse kandi esperaba yubaha la Imana. consolación de Yararorereye Israel. uguhumurizwa La kw'Abisirayeli. consolación de Israel, Uguhumurizwa la kw'Abisirayeli venida del ni iki? Mesías. Ni ukuza kwa Mesiya. Y el Espíritu Santo Mpemu estaba yera sobre él. yari kuri we. Y le había sido revelado Yari por el yarabwiwe Espíritu na Santo mpemu que no yera vería la yuko muerte atazopfa antes que viese al atarabona ungido del Kristo Señor. w'umwami Imana. Y también Ndetse San Pablo dice Pawulo kandi yaravuze en Primera de Corintios mu Bikorinto ba mbere y también en hamwe Primera de Tesalonicenses no mu Bitesalonika ba mbere capítulo igice ca 4, Primera de kane Corintios mu Bikorinto ba mbere capítulo igice ca 15 que habrá un grupo de ko hazoba personas umugwi que no verán w'abantu muerte, batazobona sino que urupfu verán ariko la venida del Señor. bazobona ukuza k'umwami. Y nosotros los que hemos quedado hasta la Natwe venida bazoba del Señor, basigaye dice kugeza ku kuza Primera de k'umwami niko bivuga mu Bitesalonika ba mbere igice ca 4. Y ahora Rero eso significa que ibyo habrá bisobanura yuko hazoba umugwi w'abantu bameze nka Simeyoni batazobona urupfu ariko bakazobona ukuza k'umwami. Uguhumurizwa kwa Isirayeli yo mu ijuru ariryo shengero hamwe na Isirayeli yo ku isi el pueblo hebreo. ihanga ry'Abaheburayo. Y movido por el Espíritu Ajanwa na mpwemu vino al mu templo. rusengero. Y cuando los padres del Abavyeyi niño Jesús bajanye uwo le mwana trajeron al Yesu templo ngo para bamugenze para hacer con él nk'uko conforme al umugenzo rito de la ley, w'ibyagezwe wari él le uri, tomó en sus brazos aramwakira y le dijo a aramukikira Dios, ashima diciendo, Imana ati ahora databuja Señor, noneho despide a tu siervo en urasezereye paz, umusavye conforme wawe amahoro a tu palabra, nk'uko wavuze porque han visto mis kuko ojos amaso tu yanje salvación, abonye agakiza la cual kawe has preparado en presencia ako de todos wateguye los pueblos, mu maso y'amoko luz yose para kuba luz para revelación, kuba umuco wakira amahanga y gloria no kuba de tu pueblo ubwiza bw'abantu bawe Israel. b'Abisirayeli. Y José y su madre estaban Se na nyina maravillados de batangazwa todo lo que n'ayo se decía majambo de él. avuzwe kuri we. Y los bendijo Simeón, y Simeyoni dijo a su arabahezagira madre, abwira María, nyina he aquí, Mariya este ati está puesto umve para caída uyu ashiriweho y para kuba ngo levantamiento de uyu muchos en Israel, ashiriweho y kuba para señal kugira ngo que benshi será mu Bisirayeli bagwe contradicha. benshi bavyuke no kuzoba espada ikimenyetso traspasará kigawa tu kandi misma- nawe tu inkota misma alma, kandi nawe inkota para que izogucumita sean mu mutima revelados los ngo ivyiyumviro pensamientos vy'imitima de myinshi muchos bize corazones. biserugwe. Ahora vean ustedes Rero cómo murabe namwe ingene dice Simeón, Simeyoni avuze ko así es luz para ser revelada, uwo o ari wa para muco revelación a los uzohishurirwa canke ugahishurirwa abanyamahanga. Hanyuma murabe namwe ingene biciye mu bukozi bwa Pawulo ubutumwa bwashitse, ubutumwa bukaguka bugakwira muri Aziya ntoya yose, nubwo Petero ari we yugururiye urugi abanyamahanga mu nzu ya Koroneliyo. Ariko Pawulo niwe yabaye intumwa ya mbere, umumarayika wa mbere intumwa ku ishengero ry'abanyamahanga. Rero murabe namwe ingene biciye muri Pawulo umuco watereza guhishurirwa abanyamahanga que es Cristo. ari wari Estaba Kristo. siendo revelado Cristo a los gentiles Kristo por él. yariko yishurira abanyamahanga biciye muri Y Pawulo, por eso San kandi Pablo nico gituma fue Pawulo colocado como luz yashizweho para nk'umuco los w'abanyamahanga, gentiles, kuko para Kristo los umuco gentiles, w'isi manifestado en él, yariko yigaragariza y muri estaba we resplandeciendo kandi yariko aca en San ibibatsi Pablo. muri Pawulo. Y así ha sido de Kandi uko niko eras, vyanyuva mu gihugu estos mu kindi, mensajeros de la nico gituma circunvalación, intumwa z'ibendwe representados vy'ishengero en zishushanwa esas 7 luces n'iyo mico de ndwi esas 7 lámparas y'ayo que matara están en ndwi el candelero ari ku o gitereko candelabro. kw'amatara canke ku gutereko kw'amatara. Buri gihe mwitereza namwe kigira umuco Si tiene, mu a gihe su mensajero. kiba gifise intumwa yaco. Si se apaga Mu gihe esa luz, uwo muco entonces si se muere el uzimye, mensajero ni ukuvuga ngo y se intumwa va, igapfa pues se apagó la ikagenda, luz. umuco Eso da. ukazima, umuco uba uzimye w'ico gihe. Dios Kandi si Imana quita el mensajero de esa mu edad, gihe ikuyeho pues ha intumwa quitado y'ico gihe, la nuko rero luz ibikuyeho de esa edad. umuco w'ico Y gihe. ahora así ha sido Rero de la uko niko edad. vyamye uva mu Y gihe uja mu luego, kindi, se hanyuma quitó el mensajero de cada edad, nyuma yo kuvaho kw'intumwa luego ya buri abandonado gihe, en oscuridad, hanyuma bagendera mu mwijima de esa abantu edad b'ico que ha gihe quedado baba en basigaye esa edad. muri ico y gihe. por eso se han Nico desviado gituma después del hanyuma camino bava correcto mu de nzira Dios. nyayo y'Imana. ahora, Rero
uko niko byamye muri ibi bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga bijanye n'igihe cyo mw'ijoro cyo gituma abamarayika n'intumwa bashushanwa n'inyenyeri indwi ziri mu kuboko kw'iburyo k'umwana w'umuntu. Ariko ishengero ry'umwami Yesu Kristo nk'uko byasezerejwe n'Imana rizogira igitondo gishasha. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizogira umunsi rizoja mu gihe gishushanwa n'umunsi, ari nacyo gituma haza umuhamagaro ngo ikangure wowe usinziriye uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Kristo mu kwigaragaza kwiwe ko ku munsi wa nyuma, mu munsi mushasha w'igihe cy'ibiriko bizafuruka hamwe n'umunsi mushasha w'ikiringo, ikiringo cy'ubwami n'umunsi mushasha w'ikimpumbi, azoba ariko aratumurikira ubugingo hamwe no gutahura kwacu kose hamwe n'ijambo ryiwe. Kandi uko niko izuba ry'ubugororotsi izoba ririko riraca ibibatsi rirabagirana mu gatondo k'umunsi mushasha w'ikiringo. Ni ukuvuga ngo mu myaka ya mbere 125 ariyo ihuye n'igicugu ca kane, arico kijanye n'ikirangamisi kuva sizeri zo mu gatondo kugeza saa 3 zo mu gatondo. Murabe kwico kirangamisi kuva sizeri kugeza saa 3 zo mu gatondo arico gicugu ca kane, ibintu vyiza cane. Murabe ibintu vyiza cane vyamye bikorwa mu mugambi w'Imana. Murabe Kristo yiyeretse abigishwa biwe agendera ku mazi, igihe haba imipfundo ikomeye cyane, abigishwa nabo bakaba bari mu bwato bagoswe n'imiyaga yaturuka ijya nino mu gihuhusi gikomeye cyane. Ariko Kristo yabiyeretse agendera ku mazi mu gicugu ca kane. Rero turabona ko aho ariho yabiyeretse, nuko ahagarika iyo mipfunda, ayurira muri ubwo bwato abana nabo. Ibyo bitubwira kukuza kwa kabiri kwa Kristo gushushanijwe ngaho. Nico gituma mu byayishuwe igice cy'icumi mu murongo wa mbere ukabandanya tubona ukuza kwa Kristo, ariko kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, ukuza kw'intumwa ya Isirayeli ariyo yacunguye ubwoko bw'Abaheburayo, ari nayo ku munsi wa nyuma izokwigaragariza mu mubiri w'umuntu. Niwo muco w'ubwoko bw'Abaheburayo kandi niwo muco w'ishengero ryiwe, kandi ku munsi wa nyuma azokwigaragariza muri marayika w'intumwa nk'umuco wo ku munsi wa nyuma, umuco w'ikimpumbi c'indwi, umuco w'igihe cy'ibiriko bizifuruka. Mbonamo marayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise umunwa agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga cy'ubumoso agishinga imusozi. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaro-ndwi ituragara amajwi yayo. Aha dufise ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa marayika w'Uhoraho, mu maso hiwe hameze nk'izuba. Nukuza kwa marayika aratandukanye n'abandi, ariwe ari ngaha aje ku isi. Mwitegereze namwe, havugwa ko ibirenge vyiwe bimeze gute? Reka turabe. Amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Mu byahishuwe rimwe murongo wa 13 kabandanya haravuga ngo, kandi hagati y'ibyo biterwa kw'amatara mbona ubusa n'umwana w'umuntu, nico kimwe, yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu. Aha tumubona atari nk'umuhereje mukuru, kuko umuhereje mukuru akenyerera mu rukenyerero, ariko ngaha tumusanga ari nk'umucamanza w'isi yose, kuko umukanda wiwe yawukenyereye mu gikiriza, kandi umutwe wiwe n'umushatsi byari vyera nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Aha mwitegereze namwe, dufise umushatsi nawe nyene wera.
no kuvuga ngo ibi bintu byose byerekanwa ngaha son cumplidos bishitswa por el Hijo del Hombre. bishitswa n'umwana w'umuntu mu kwigaragaza kwiwe. Sigue diciendo, Abandanya havuga hati su cabeza y sus cabellos kandi eran umutwe wiwe blancos n'umushatsi como blanca byari lana, byera nk'ubwoya como nieve, byari byera sus nk'ubwoya ojos bw'intama como y'umweru llama de fuego, canke nka sheregi n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro. sus pies semejantes al bronce Ibirenge bruñido. vyiwe Aquí byasa tenemos n'umuringa w'umwakaka semejantes al utukujwe bronce n'umuriro. bruñido, Aha refulgentes dufise como ibirenge un horno. bisa n'umuringa El w'umwakaka bronce utukujwe representa n'umuriro. el juicio divino. Umuringa ushushanya Y ibihano los pies vy'Imana aquí kandi ibirenge hano representan los ministerios bishushanya de ubukozi los dos olivos, los bw'imyera ministerios de y'ibiri, Moisés y ubukozi Elías, bwa Mose na porque Eliya, kuko los profetas son abavugishwa n'Imana ni ibihano vy'Imana. Rero encontramos turabona umwana w'umuntu amanuka ava mu ijuru, con sus pies como columna amaguru de fuego, yiwe asa y dice ameze nk'inkingi z'umuriro. en Haravuga ngo Apocalipsis mu Vyahishuwe capítulo igice 10 c'icumi dice tenía haravuga en ngo su mano un yari librito afise mu minwe abierto y agatabo puso su pie kazinguruye derecho ashinga sobre el mar ikirenge y el c'iburyo ku izquierdo kiyaga, ic'ibumoso sobre la tierra. agashinga imusozi. Esto nos habla Ivyo de los bitubwira ministerios de ku los bukozi dos olivos, bw'imyera los y'ibiri, ministerios de Moisés ubukozi bwa y de Mose Elías, n'ubwa Eliya, siendo colocados sobre buriko burashigwa y ku sobre la kiyaga ndetse el n'imusozi. mar representa Ikiyaga pueblos, gishushanya naciones amahanga, y lenguas. indimi n'amoko. Y ahora Rero vean ustedes mwitegereze cuando se namwe, habla iyo de la havuzwe tierra, iyo aquí havuzwe nos habla imusozi, de aha un haba hariko territorio haratubwira ku donde kibanza colocaría aho we azoshira su pie también, azoshinga pues ikirenge viene caminando ciwe, kuko aje por el agua agendera ku y mazi, también ndetse con un pie ukuguru en tierra. kwiwe ikirenge Como ciwe pareció kiri imusozi allá agishinze en imusozi, las nkuko aguas caminando yiyerekanye sobre las hariya aguas ku que mazi la ariko Biblia agendera ku describe, mazi mu y gicugu ahora ca kane. aparece de nuevo Aha en naho la yongera cuarta kugaragara mu vigilia gicugu ca descendiendo kane del cielo, amanuka y avuye mu ijuru, es la cuarta kandi vigilia ni mu gicugu ca kane ciki del séptimo milenio. c'ikimpombe O sea, c'indwi. Ni ukuvuga ngo Los primeros 125 mu myaka ya mbere años que 125 ariyo a la cuarta vigilia del ihuye día n'igicugu posterior, ca kane co ku a la munsi wa cuarta nyuma, vigilia del igicugu ca kane séptimo milenio, c'ikimpombe c'indwi, es aho donde niho el Hijo del Hombre umwana w'umuntu estará manifestado azoba ariko como ha yigaragariza sido visto nk'uko en yabonetse Apocalipsis mu capítulo Vyahishuwe 1 y igice ca mbere no mu Apocalipsis Vyahishuwe capítulo 10. igice c'icumi. Ahora estaremos viendo Rero tuzoba turiko turabona esos pies de bronce ayo bruñido maguru y'umuringa sobre las utukujwe n'umuriro y también ari ku mazi en tierra. ndetse Por eso n'imusozi. coloca un Nico pie gituma el ashinga derecho sobre ikirenge las c'iburyo aguas ku y mazi, el derecho ic'ibumoso naco en tierra. akagishinga O sea imusozi. Ni ukuvuga ko Nos habla de pueblos, naciones, bitubwira ku mahanga y menshi lenguas, n'indimi las nyinshi aguas, n'amoko menshi, aguas amazi representa amazi eso. nico ashushanya. Rero podemos ver que dushobora en algún kubona lugar ko mu kibanza él runaka tendrá ese we ministerio. Lo azogira tendrá en ubwo tierra, bukozi, pero azobugira también ku isi, caminando ariko kandi por muchos pueblos, anagendagenda naciones, ku mahanga menshi Ahí n'indimi vamos a n'amoko ver menshi, que kandi ivyo nunca tugiye le había tubiceceka. querido Sinari tocar nashatse esa parte, gukora kuri ivyo bintu, pero ariko ahí ya la vieron y aho mwamaze kubibona, ya había que dejarla. kandi Clara. vyabaye ngombwa ko ndabisiga Ahora bitahuritse. Rero reka En la turabe página ku rupapuro, hemos visto que la twariko palabra turabona hecha ko carne ijambo es ryambaye la luz umubiri ari de la umuco edad w'igihe cuando la ven. mu gihe rigaragaye abantu bakaribona. Y ahora vamos a ver algo Reka rero más turabe ikindi kintu en la página ku rupapuro 160 rw'ijana na mirongo del libro de itandatu citas. mu gitabo c'imirongo. Dice Haravuga el verso 14, ku karongo ka 28, 14:28 y esta luz de la tarde, ati kandi uwo muco wo ku mugoroba, esta luz de la tarde, uwo muco wo ku pues es mugoroba el kuko precursor de la ni segunda venida integuza de kuza Cristo. kwa kabiri kwa Kristo, Y esta luz de la tarde, kandi uwo muco wo ku y kagoroba después dice, puntos suspensivos, dice, por supuesto, Kuko la gran luz vendrá haravuze ngo cuando Jesús umuco mismo será mwinshi manifestado uzoza aquí igihe en Yesu la bwiwe tierra. azokwigaragariza ngaha ku isi, Pero ariko en lo que llegaba la gran luz, hatarashika uwo muco mwinshi, umuco uhambaye, Imana yarongetse integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'umuco w'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, nk'umuco del séptimo, de la séptima lámpara, nk'umuco de la w'itara séptima rigira edad, ndwi
w'igihe c'indwi kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rishushanwa n'igitereko kw'amatara kiriko amatara ndwi hamwe n'imico ndwi ariyo ari abamarayika ndwi ntumwa bakijwe n'umuriro wa mpwemu yera. Izo nizo ntambi ndwi hamwe n'umuriro w'Imana, umuriro wa mpwemu yera zirabagirana zimurika muri buri gihe. Mu gihe umuco uzimijwe, umuco w'igitereko kw'amatara, nuko rero nta muco uba uri kuri ico gitereko kw'amatara, nta muco uba hari muri ico gihe. Rero nimurabe uko vyagenze mu gihe ca mbere. Pawulo yaravuye mu mubiri, umuco urazima w'igihe ca mbere. Hanyuma twagize umuco w'igihe ca kabiri, mpwemu wa Kristo. Kristo ariwe muco, umuco w'isi wigaragariza mu ntumwa y'igihe ca kabiri, umurikira muri ico gihe ca kabiri. Ico gihe ca kabiri hamwe n'uwo muco carose kiraheza kirakayangana nk'ukwezi, nuko kimurikira isi n'umuco wacu. Ariko umuco bawukura kuri Kristo biciye mu ntumwa y'igihe cabo y'ico gihe. Murabe namwe ukwezi kwari kwambaye iki? Ukwezi kwari ko kumurikisha umuco w'iki w'izuba, ari wo waza biciye mu ntumwa y'ico gihe. Rero mwiteza namwe ishengero ryari rishushanwa n'ukwezi mu ntambako ndwi canke mu bihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi rero uva mu gihugu mu kindi turabona ko umuco wa buri gihe, wa buri gitereko kw'amatara canke wa buri tara, mu gitereko kw'amatara waramuritse urakayangana, kandi yari Kristo mu ntumwa, Kristo muri mpwemu yera mu ntumwa ya buri gihe. Kandi uko ni nako biba iyo bukeye, inyenyeri zirakurwaho zigakamangana, ukwezi kugakamangana, ndetse naho mwe mwabona ukwezi nta nakimwe kuba ariko kurakora, nta nakimwe kuba ariko kuramurika. Mwebwe murakubona ngaho, kandi haravugwa ko nta muntu n'umwe yotera amashurwe ukwezi, nta muntu n'umwe yo gutera amashurwe. Ni mu gihe c'ijoro aho abantu basigwa bakakuyivuga amazina, bakavuga ku bijanye n'ukwezi ko ari kwiza cane, ndetse n'ibindi n'ibindi. Ariko iyo hamaze kugera ku murango, umuntu araba ukwezi akavuga ati ngukurya, ariko nta nakimwe kuriko kuramurika. Ati ntabwo tugigukeneye kuko dufise umuco w'izuba. Kandi kw'ishengero kw'ihanga ry'Imana, abahungu n'abakobwa b'Imana, dufise isezerano ko ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzorasa nk'izuba ry'ubugororotsi, kuzorasa nk'izuba ry'umunsi mushasha, kandi aho ntihazoba hagikenewe ukwezi kwamye kumurika mu bihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga, ndetse kandi ntihazonakenerwa n'imico ndwi, ntihazonakenerwa kandi n'abamarayika ndwi batanga ubutumwa bwabo kuri uno munsi wa nyuma. Kubera iki? Kuko Kristo azoba yamaze gutangura nk'inyenyeri cibatse yo mu gaturuturu, atangaza yuko izuba ryamaze kurasa. Kandi iyo tubonye izuba Kristo yigaragaza muri marayika we ntumwa, umunsi mushasha w'ikiringo, uwo munsi mushasha w'ikiringo wamaze gutangura, ari wo uhurirana n'umunsi ububanziriza w'ikiringo c'ubuntu. Rero uwo munsi mushasha w'ikiringo, ikiringo c'ubwami, urahurirana n'ico kiringo c'ubuntu. Aho rero niho Kristo yigaragaza nk'izuba ry'ubugororotsi, amurika mu munsi mushasha, mu gitondo c'umunsi mushasha, kandi mu gitondo c'umunsi mushasha w'ikimpumbi nawo, no mu gitondo c'igihe gishasha, igihe gihoraho c'ibuye rikobetse furuka, aho azoba ariko aramurika, amurika ibihe byose, ibihe bidashira. Ntabwo hazoba hagikenewe abamarayika ndwi ntumwa arizo nyenyeri zamuritse mw'ijoro, ndetse kandi ntihazoba hagikenewe na kimwe mu bihe by'ishengero kugira ngo kimurikire isi, kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba ryimukiye mu gihe co ku murango. Kandi hazoba hari iki? Hazoba hari izuba. Aho rero niho ishengero rya Yesu Kristo rizoba rishushanijwe n'izuba. Nico gituma mu byahishurwe cya 12 aho tuhasanga umugore yambaye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge byiwe, ashushanya Israeli yo ku isi
na Isirayeli yo mwijuru. Ashushanya ihanga ry'Abaheburayo ndetse kandi ashushanya n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ayo moko yose, ihanga ry'abahungu n'abakobwa b'Imana hamwe n'ihanga ry'abashumba, ayo moko yose azogira ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'izuba ry'ubugororotsi rirashe rikayangana, kandi aho niho hazoshushanyiriza ubwoko bw'Abaheburayo n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Uwo ni wo muco uzoba uriko urakayanganira mu ishengero rya Yesu Kristo no mu bwoko bw'Abaheburayo ku munsi wa nyuma, kandi uwo ni wo muco twebwe twese tuzokayanganisha kuri uno munsi wa nyuma. Haguruka ukayangane n'umuco wuhe? N'umuco wo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'izuba ry'ubugororotsi rica ibibatsi muri kino gihe c'iherezo. Kandi tujanye ubutumwa tuba turiko turakayangana n'ubutumwa bw'igihe cacu ndetse n'ikiringo cacu, kandi n'umuco wa Kristo muri twebwe uca ibibatsi. Haravuga ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe uje. Ni ukuvuga ngo ukuza kw'izuba ry'ubugororotsi, ukuza kwa Kristo ku munsi wa nyuma nk'uko vyabaye mu myaka 2000 iheze. N'ukuza kw'ijambo ryambaye umubiri mu muntu rica ibibatsi mw'iki gihe c'iherezo, mu gihe c'ibireko bizifuruka, hamwe no mu kiringo c'ubwami no ku munsi wa nyuma. No kuvuga ngo mu kiyombe c'indwi, mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka cacerewe. Rero umuco mwinshi, umuco uhambaye uzoza, umuco mwinshi uzoza igihe Yesu bwiwe azokwigaragaza ku isi canke hejuru mw'ijuru ajanye umugeni wiwe. Nuko rero inganje y'imyaka 1000 izotangura. Rero mwitegereza namwe yuko ari umuco mwinshi, umuco udasanzwe, umuco ukomeye, ari nawo twabwiwe mu ntango ngaha ku rupapuro rw'119 akarongo ka 10:54 ahavuga hati igihe uko gutotezwa kuzoza, havuga kuko vyondwa, ntuzugire ubwoba, ntugire ubwoba. Hariho umuco uvuga ko uzojana abana biwe. Ryo ntirizoca, no kuvuga ngo abana b'Imana, ishengero, umugeni wa Kristo ntazoca mu kabura gakomeye, ntazigera agacamwo. Avuze ko atazogacamwo. Ryo umugeni wa Kristo azozamugwa, azozamugwa. Kandi uwo muco mwinshi uzoza, ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa marayika w'Uhoraho, ukuza kw'ijambo ryambaye ibiribiri mu muntu. Iryo jambo ari Kristo, marayika w'isezerano, jambo, marayika w'Uhoraho, Yesu Kristo muri mpwemu yera, ni watubwiye ko azotujana mu birori vy'uko bw'umwagazi w'intama mwa kino gihe c'iherezo. Niwe muco w'isi mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 hamwe n'ibihe bidashira. Mu butumwa bwitwa ku mababa y'inuma yera no mu bundi butumwa, intego zakoza kwa kabiri kwa Kristo, yavuze ko inkukuma izotujana. Izamugwa rizokorwa nande? Rizokorwa na Kristo, azojana umugeni wiwe ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma, kuko aje ku ishengero ryiwe. Mu gitabo cy'imatanijwe reka turabe urupapuro rwa 57 haravuga ngo mbona umumarayika wundi amanuka ava mw'ijuru yambaye igicu, n'umutwe yari yambaye umunywa w'amazi. Rero we ni wihweza neza uzobona ko no muntu ari Kristo, kuko no mw'isezerano rya kera we yitwa marayika w'isezerano. Kandi rero ubu aje neza ku bayuda, kuko ishengero ryashitse ku iherezo. Reka rero tubandanye. Mu maso yiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Muribuka umumarayika wo mu vyayishuwe rimwe, uyu nico kimwe. Umumarayika ni intumwa, kandi we ni intumwa ya Isirayeli. Murabibona, ishengero riba rizamuka, aje ku ishengero ryiwe. Intumwa ya Isirayeli, marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho,
viene por su iglesia. aje ku ishengero ryiwe. Este ángel que era Uyu diferente de los mumarayika demás, aratandukanye n'abandi, el cual es el ángel del ari we pacto, marayika ángel de w'isezerano Jehová, marayika el Hijo uhoraho de Yesu Jesucristo, Kristo ubwiwe, en espíritu, muri el mpemu mismo Cristo en su Kristo cuerpo, ubwiwe cuando mu mubiri wa fabricó Teofaniya todos ngaha, los siete iglesias ari kumwe n'abamarayika ndwi ahora ntumwa. para el día posterior, Ubu rero ku el munsi día wa de su nyuma iglesia, aje ku ishengero ryiwe, en carne humana, ari mu mubiri w'umuntu, en su manifestación a mu través de su kwigaragaza ángel kwiwe biciye muri mensajero. marayika we ntumwa, ¿Para qué? kugira agire iki? Viene Aje para kugira hablarle con esa gran voz de avugishe trompeta, n'ijwi rirenga hablarle ry'inzamba, con esa gran voz de los avugishe siete ijwi truenos, rirenga y ry'imituragaro revelarle ndwi, todas estas ahishura cosas ibintu que byose debe biteza suceder kubaho vuba, y kandi juntar a todos ahamagara esos yegeranye escogidos abatunjwe en medio de biwe la piedra mu gihe angular, cy'ibiruka bizifuruka y en la dispensación del hamwe reino, no mu kiringo y cy'ubwami, darnos esa kandi fe aduhe que uku es la kwizera revelación kw'izamurwa ariko de su guhishurirwa venida, ko kuza de su kwiwe, segunda venida gukoza como kwe león kwa kabiri de la nk'intare tribu de y'umuryango Judá, wa como Yuda, rey de reyes, nk'umwami y w'abami señor de señores, ntuganza en su abaganza mu orden gihugu claro, cyo kwisubiza y así ibyiwe, prepararnos bityo para ser adutegure transformados kugira ngo y duhinduke adoptados tuzamurwe en este tiempo mw'iki gihe cy'iherezo. Vean Murabe, que esa gran luz murabona ko uno muco mwinshi udasanzwe, umuco de Cristo wa Kristo en su segunda mu venida kuza kwe kwa kabiri es niwo la que nos abre el niwo entendimiento, utwungura ubwenge ukaduhishurira ano mabanga yose, kandi ni nawo udutegura kugira ngo duhinduke tuzamurwe, kandi uzona tujyana mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. y ahora Rero con esa luz es hamwe que n'uno muco la iglesia del Señor niho Jesucristo ishengero en ry'umwami ese Yesu día Kristo posterior kuri uno de la munsi wa nyuma mu gihe piedra cy'ibiruka se bizifuruka, levanta y niho resplandece rihaguruka rigakayangana rikamurika, a la humanidad, rikamurikira dando ibiremwa abantu, mensaje bakabaha ubutumwa bwo ku munsi wa nyuma, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. ya la iglesia de Jesucristo Ishengero rya no Yesu estará Kristo dando luz ntabwo en rizoba riko ninguna de las riratanga 7 umuco edades, mu gihe na kimwe mu bihe ndwi by'ishengero nk'umuco w'ukwezi ari wo muco uva ku izuba, ariko rizoba riko riratanga umuco uvuye ku izuba neza neza kuri uno munsi wa nyuma. Rizoba riko riratanga ubutumwa bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami ntuganza abaganza mu gihugu cyiwe cyo kwisubiza ibyiwe. Kandi uko no kuba ishengero ryambaye izuba ariryo ryahagurutse kuko umuco waryo washitse, nuko rigatwikirwa n'umuco w'izuba, ryambaye izuba kugira ngo rikayangane rica ibibatsi, nuko ritanga umuco kuri ino si, ribuhe ibiremwa abantu umuco wa Kristo, umuco w'izuba ry'ubugororotsi, ritanga umuco w'Imana wo kuri uno munsi wa nyuma, ari wo muco wo kuza kwe kwa kabiri nk'intare y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami ntuganza abaganza mu gihugu cyiwe cyo kwisubiza ibyiwe. Esa luz uwo muco es manifestada en nosotros, ugaragazwa muri twebwe en nuestra vida diaria, mu buzima bwacu bwa buri munsi como individuos, nk'abantu ku giti cacu, y en nuestro hogar, hamwe no mu mago yacu, mu bikorwa byacu, en nuestro servicio mu a bikorwa Cristo, byacu dukorera Kristo, mu kumuhimbaza, trabajando en su obra, hamwe no mu gukora mu gikorwa ciwe, ndetse no kujana ubutumwa tukabujana ku bandi bantu. Iyo tujanye ubutumwa tukabushikana ku bandi bantu, estamos llevando la tuba luz turiko de turajana Cristo, umuco wa la Kristo, luz del sol de umuco justicia, w'izuba para ry'ubugororotsi, que les alumbre kugira ngo el alma, bamurikirwe el ubugingo ndetse no entendimiento, gutahura, y puedan ver en nuko este bashobore postrero kubona kuri uno munsi wa el nyuma día que nos ha tocado umunsi vivir. twashizumwe kubamwo. Así es que, uko niko rero como dice el profeta nk'uko Isaías, umuvugishwa n'Imana Yesaya yavuze ati, haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse, kandi ubwiza bw'uhoraho ni ukuvuga ngo ubwiza bwa Yesu Kristo bukaba bukurasiye ndetse bukaba nanje bundasiye. Rero nk'uko Kristo yabwiye abigishwa biwe ati, namwe muri umuco w'isi. Kubera iki? Kuko Kristo ubu ariko arakayangana muri umwe wese muri mwebwe ndetse no muri jewe nanje, kuko ari biciye mu biremwa abantu niho umuco wigaragaza abandi bantu bakawubona. Umuco wa Kristo uri muri twebwe, ubutumwa bwiwe guhishurirwa kwiwe, natwe uwo muco uragaragara abandi bantu bakawubona muri twebwe. Kristo arakayangana muri twebwe, nuko natwe tukamurikira abandi bantu. Nuko rero mubandanye gwaruka mukayangana kuri uno munsi wa nyuma. Ishengero rya Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma ririko rirakayangana, rikayanganishwa n'umuco w'izuba ry'ubugororotsi, kuko muri ryo niho Kristo ari umuco w'ukuri,
la luz del mundo, umuco w'isi resplandeciendo ukayangana su iglesia, ukayanganira mu ishengero ryiwe, kandi esa luz uhereye ngaho uwo muco uraguka ugashika ku bindi biremwa abantu ngaho ku mumbe w'isi, kugira ngo bamurikirwe inzira y'Imana, inzira y'ubugingo budashira, inzira y'Imana y'ikiringo c'indwi, ikiringo c'ubwami, y'igihe c'ibuye bwavuzwe hamwe n'ikimpumbe c'indwi ku munsi wa nyuma. Twariko turabona rino banga de cómo resplandecer igingene twokayangana ko no musi wa nyuma. Twamaze kubona ico arico umuco w'isi, umuco w'Imana uci ibibatsi ukayangana kuri no musi wa nyuma. Izuba ry'ubugororotsi rirashe rikayangana rica ibibatsi mu munsi mushasha w'ikiringo, hamwe no mu gihe gishasha, igihe c'ibuye bwavuzwe, ndetse no mu kimpumbi gishasha, ikimpumbi c'indwi. Ubu rero twanabonye kandi urwaruka bwo mu gihe c'ibuye bwavuzwe hamwe no mu kiringo c'ubwami kuri uno munsi wa nyuma rukayangana nk'uko vyahanuwe. Urwaruka rukayangana ku munsi wa nyuma. Niho hari urwo rwaruka ruriko ruraca ibibatsi ku munsi wa nyuma, nuko rero turi ngaha kuri uno munsi wa nyuma dukayangana, dukayanganishwa n'umuco w'izuba ry'ubugororotsi waturasiye. Haguruka ukayangana, kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'uhoraho bukaba bukurasiye. Haguruka ukayangane, kuko umuco wawe urashe, umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'uhoraho bukaba bukurasiye. Yesaya 60 murongo wa mbere ukabandanya. Ndetse kandi haravuga ngo haravuga ngo nzokubahiriza inzu yanje y'icubahiro, ariryo shengero ryiwe rizohabwa icubahiro nka kino gihe c'iherezo, kuko bapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Niho rero tuzohabwa ubwiza, tuzoba turi mu mubiri uhawe ubwiza nk'uwo mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero twariko turabona urwaruka rukayangana ruca ibibatsi ku munsi wa nyuma, urwaruka rwo mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Kandi uko iminsi izogenda ihera tuzobona urundi rwaruka rukayangana ku munsi wa nyuma, ari nabo muri bo ariho Kristo azoba ari izuba ry'ubugororotsi rica ibibatsi muri bo. Kandi nico gituma nabo nyene bazoba bariko baraca ibibatsi bakoreje umuco wa Kristo, umuco w'izuba ry'ubugororotsi, umuco wo kuza kwe kwa kabiri kuri no munsi wa nyuma. Bazoba bariko baratanga umuco, no kuvuga ngo batanga ubutumwa babuha ibiremwa abantu bo byose. Mbega mwamuze ikintu kimwe ko hazogera igihe ubwo hatazobaho abatama n'abana, ariko ko twese tuzobugwaruka ruca ibibatsi rukayangana n'umuco wa Kristo kuri uno munsi wa nyuma. Kubera iki? Suko tudakunda abana, ariko turabakunda cyane kandi turabaha ubutumwa kugira ngo nabo nyene bategurwe, kugira ngo bahindurwe, nuko bagira umubiri musha, umubiri uhoraho, ari wo uzoba ari umubiri w'ubuyabaga urumuregero rw'imyaka 18 na 21. Kandi nta batama bazoba bari ngaho, ariko bose bazoba imiyabaga. Suko tudakunda batama, suko tudakunda abantu bakuze, ariko turabakunda cyane, turabaha n'ijambo butumwa kugira ngo bahindurwe, nuko babe imiyabaga mu mubiri uhoraho, nuko nabo babe bariko bararabagirana kuri uno munsi wa nyuma. Rero nk'abatama bariko bararabagirana, n'abana nabo nk'abana bariko baraca ibibatsi, ariko bazorabagirana mu mwuzuro wose igihe bazogira umubiri musha, ari wazoba ari umubiri w'ubuyabaga nk'uwo mwebwe gwaruka namwe muzogira. Ubu mufise ubu nubwo ari umubiri w'ubuyabaga, ntaco wobamarira kugira ngo mubeho ibihe bidashira, kuko uwo mubiri w'ubuyabaga uzomera nk'umubiri ushaje cyane mwebwe mwoshobora kubona mwa kino gihe uko igihe kizogenda gihera. Nuko rero nico gituma
proverbista, umwanditsi w'imigani la juventud yavuze yuko es vanidad. ubuyabaga ari La tenemos ubusa un tiempo, pero no turabufise podemos turabugira mu gihe dejarla kimwe llegar, no ariko se ntidushobora sino kubugumya ngo que a tubugumane medida que nos pasa ubwo el buyabaga ariko uko igihe vamos kigenda perdiendo gihera tugenda esa flor de la juventud dutakaza iryo toto vamos ry'ubuyabaga nuko llegando tukagenda a la edad dushika mu gihe adulta, la c'abantu edad de bakuze mu persona gihe madura, y c'abantu después a la bakuze edad de ancianos, hanyuma y después tugashika no mu gihe c'abantu bakuze bashaje hanyuma tukaruhuka a descansar tukaruhukira muri paradizo kuko umubiri hasta una cantidad udushikana de ku años, gitigiri pero runaka no pudo seguir c'imyaka adelante, ariko se fue. ntushobora kubandanya imbere pero uwo mubiri nosotros continuamos ariko twebwe adelante tuzobandanya por imbere toda eternidad. ibihe bidashira Y si se nos acaba este cuerpo, kandi n'umubiri ntiwanaduherana nuko rero imana izoduha umubiri mushasha así es que nuko rero esperamos que no se nos twiteza acabe yuko utaduherana antes imbere de la resurrección de los muertos. y'umuzuko w'abapfuye Esperamos tener twiteze kuwugumana todo el tiempo igihe cose hasta que los muertos kugeza en ubwo Cristo abapfuye resucitan, bizera kristo y bazozuka entonces cuando nuko veamos, rero nitwababona seremos transformados. tuzoca duhindurwa Por lo tanto, jóvenes, kubw'ivyo rero gwaruka cuiden su cuerpo. murinde imibiri yanyu Eviten los vicios, mwirinde ibiyovyabwenge eviten ibintu los byose problemas vyanduye también, mwirinde n'ibibazo en esta navyo vida. nyene ngaha ku isi vivan vidas mubeho santas, ubuzima justas delante de Dios, bwiza buhimbaye imbere y'imana Dios kuko isezerano nuko imana añadirá izokongera nuestra vida, iminsi ku buzima alargará bwacu nuestros días izokwagura aquí iminsi en la yacu ngaha ku isi La Escritura nos dice icanditswe kiratubwira que el que peca ko uwucumura defrauda su alma. El que peca contra aba contra yankirije ubugingo Eso está en bwiwe Proverbios, ugucumura ku mana capítulo ivyo 8, biri mu migani verso igice 36, c'umunani vamos murongo a wa ver mirongo lo que itatu dice na ahí. gatandatu reka turabe ico ngaho Ya havuga habíamos, terminado en twari sí, kuba pero ya vamos a twahereje leer ngaho esto. ariko reka dusome ngaha Proverbios capítulo 8, imigani igice c'umunani verso 36 murongo wa mirongo dice, itatu na gatatu haravuga ngo mas el que peca contra mí ariko uncumuyeko defrauda aba yankirije su alma. ubugingo bwiwe nyene Todos los que me aborrecen abanyanka aman bose la muerte. bakunda urupfu Ahora vean ustedes, rero mwitegereze namwe el que peca contra Dios ugucumura ku está mana defraudando su alma aba ariko yankiriza ubugingo bwiwe kubera porque iki está enviando su kuko alma, aba ariko arungika ubugingo bwiwe infierno. ikuzimu no quiere que su alma n'abashaka ko ubugingo vaya bwiwe al paraíso, buja no muri quiere que paradizo su alma n'abashaka ko ubugingo vaya a bwiwe vivir eternamente. buzobaho O sea, ibihe la bidashira persona se está ni ukuvuga ngo defraudando umuntu aba ariko ella misma. yiyankiriza wenyine ubwiwe Defraudándose en lo que yiyankiriza la persona muco es umuntu alma arico ari we viviente. ari ubugingo buzima Por eso Cristo cyo vino, gituma kristo yaje murió en la cruz del Calvario arapfa ku musaba i karuvariyo para quitar kugira nuestros ngo pecados. akureho ibyaha Por byacu eso nicyo gituma Dios llama a las imana personas ihamagarira a abantu arrepentirse de sus pecados, kwihana ibyaha byabo recibir a Cristo como su Salvador, bakakira kristo lavar nk'umucunguzi sus wabo pecados bakozwa en la ibyaha sangre de byabo Cristo, mu maraso ya kristo y recibir su espíritu. nuko bakaronka mpemu yera bakabaho ubuzima butunganye imbere y'imana Cuando terminen nuestros días kugira aquí en ngo la tierra, iminsi yacu yo ngaha ir ku a isi vivir al niyarangira paraíso, tuzoje kuba muri paradizo y cuando ocurra la resurrección, kandi nihaba umuzuko entonces levantarnos nuko rero en un tuzuke nuevo cuerpo, turi mu mubiri mushasha cuerpo eterno mu mubiri para uhoraho vivir kugira ngo por toda tubeho la eternidad. ibihe bidashira Pero si ocurre la ariko resurrección nihaba antes de umuzuko nuestro imbere cuerpo y'uko físico imibiri yacu iboneka ipfa pues mucho mejor. nuko rero ibyo bizoba Porque byiza nadie cyane tendrá kuko que llorar por nta muntu nosotros, n'umwe por nuestra azoturirira partida, kubwo kuva sino mu mubiri kwacu ariko que seremos transformados, tuzohindurwa y entonces tendremos nuko rero el tuzogira nuevo cuerpo. umubiri mushasha Y ahora, rero para este tiempo final, mw'iki gihe c'iherezo habrá hazoba un grupo de hijos e hijas de umugwi Dios w'abahungu n'abakobwa b'imana verán muerte, batazabona sino que urupfu ariko transformados. bazohindurwa Aunque algunos de los nuestros nubwo se vayan bamwe antes, muri twebwe bogenda eso no es imbere ningún problema. ibyo nta kibazo na kimwe Cuando biteye regresen, nibagaruka serán testigos bazoba de la igishinga resurrección. ntahe c'umuzuko Los veremos, tuzobabona y entonces nuko veremos que ya la tuzobona resurrección ko ha umuzuko ocurrido. wabaye Y ahora rero quedará aquí en la tierra un grupo aha de ku isi personas hazosigara umugwi w'abantu hijas de Dios, w'abahungu n'abakobwa que b'imana serán transformados, bazohindurwa ver muertos. batabonye ¿Y dónde urupfu estarán ellos? none bazoba bari Estarán hehe bazoba bari mu en la vida gihe regular, cy'ubureko y bizifuruka estarán resplandeciendo kandi bazoba bariko en barakayangana este kuri uno munsi ¿Y wa dónde nyuma están esas personas none que abo bantu serán bari hehe transformadas? abo bantu bazohindurwa Estamos aquí turi viviendo ngaha en este día postrero. kuri uno munsi wa nyuma Y ahora rero
caminemos siempre adelante, buri gihe sirviendo a tubandanye Cristo tuje con imbere toda dukorera nuestra Kristo n'ubugingo bwacu bwose alma. Él está con nosotros, ari kumwe natwe así como Cristo nk'uko estuvo en Kristo cada yari muri buri gihe yigaragaza biciye muri marayika ntumwa wa buri gihe está aquí en la edad de la ari piedra ngaha mu gihe cy'ibiriko bizifuruka con nosotros ari kumwe en natwe este tiempo final, mw'iki gihe en c'iherezo América Latina y muri Amerika Caribe. Latine na Karayibe Él es we el ángel que era ni diferente marayika de los demás, yaratandukanye el cual está n'abandi con nosotros, ari wari kumwe natwe manifestado, yigaragaza mw'iki gihe c'iherezo dándonos su palabra, aduha ijambo su mensaje ryiwe por ubutumwa medio bwiwe de biciye su ángel muri marayika mensajero. wiwe ntumwa Y nosotros estábamos en este día posterior, natwe turi kuri uno munsi wa nyuma dukayangana duca ibibatsi Dios, nk'uko en su palabra, Imana yavuze mu ijambo porque ryayo nos hemos kuko levantado en twahagurutse muri iki gihe c'iherezo kandi ntiryari umuntu avyuka misi yose ni mu gatondo uretse gusa abanebwe a los cuales ari nabo le llega la hora del mediodía, bashikana n'isaha ya y saa todavía hacen sita trabajo para levantarse. nubwo bakabandanya bakora igikorwa cyo Ahora, kuvyuka exceptuamos a los rero que aho trabajan de noche. twakuyemwo abantu bakora mu ijoro bategereza gukora bategereza kuryama ku murango abo si abanebwe ariko abo bategereza kuryama ku murango kugira ngo bashobore gukora mu ijoro kuko ibikorwa byabo ari ibyo mu ijoro Bueno, miren ni ustedes byiza una cosa. mwitereza namwe ikintu kimwe Los santos de las edades pasadas abera bo mu bihe byaheze bakoze mu ijoro ubu bararyamye bari muri paradizo imibiri yabo iboneka iraryamye ariko si uko ari abanebwe ariko nuko bakoze mu gihe cy'ijoro nuko bakaba baryamye bari kumwe n'intumwa zabo mu mibiri yabo iboneka ariko ubu twebwe natwe turi ku murango twakangutse kare cyane mu gicugu cya kane ntabwo ari mu masaha ya nyuma y'igicugu cya kane twakangutse umutwenzi ugitambitse kubera iki Porque Dios puso el despertador kuko Imana con la gran voz de trompeta yashyizeho inkengeri n'ijwi rirenga ry'inzamba riduhamagara rikatwegeranya kandi nos ha despertado, yaradukanguye en la edad de la piedra angular, turi mu gihe cy'ibiriko bizifuruka kandi turiko turakora mu gikorwa correspondiente a este día kijanye n'uno munsi wa nyuma mu bikorwa by'umwami wacu Yesu Kristo turiko turakora mu ntambuko de día. yo ku murango Y ahora vean ustedes, rero mwitereze namwe hemos despertado. twarakangutse ¿En qué horario es que se despierta? ni mu kihe todos los kirangamisi días? abantu En el bakanguka horario misi de la yose cuarta vigilia. ni mu kirangamisi cyo mu Algunos gicugu despiertan ca kane bamwe bakanguka tempranito, hakiri kare cyane bien temprano en la bakabyuka madrugada, cyane hacia las hakiri 6 de kare la cyane mañana, mu vamos a rukerera decir ni ukuvuga ngo sizere zo mu gatondo reka twavuge n'imiburiburi despiertan a las niko twavuga 8, n'imiburiburi otros abandi despiertan a las bagakanguka 9, saa mbiri abandi saa tatu pero ya de ahí para ariko abajo, uhereye ngaho ya ukamanuka nadie nta n'umwe nadie está despertando nta n'umwe aba akangukiye la cuarta vigilia, mu ya gicugu ca kane se salió de la aba cuarta yamaze vigilia. kuva mu gicugu ca kane Y ahora rero todos los hijos de Dios abana b'Imana bose despiertan espiritualmente bakanguka mu buryo en la bw'impwemu cuarta vigilia, mu gicugu en ca este kane día posterior. kuri uno munsi wa nyuma Y aquí está una kandi juventud aha rugwaruka despierta rukanguka en la cuarta vigilia, mu gicugu ca kane resplandeciendo rugakayangana ku munsi wa Eso nyuma es porque estamos despiertos. aho nuko twakangutse cyo gituma havuga ngo haguruka kandi namba havuze ngo Es porque haguruka está acostado uno, nuko porque umuntu yoba aryamye y los asinziriye hijos e hijas de Dios, kandi abahungu en n'abakobwa este b'Imana tiempo mu gihe estarían, cy'eherezo primeramente estarían ubwa mbere na dormidos, mbere bari kuba porque baryamye kuko estarían bari en kuba alguna de las bari edades pasadas muri buri que kimwe mu habían bihe byaheze dormido, ibihe byasinziriye habían byaryamye terminado, byarangiye y ahora son despertados ubu rero barakangutse a un nuevo día dispensacional y a un bahamagarwa nuevo umunsi día mushasha w'ikiringo n'umunsi mushasha w'igihe barakanguka mu buryo bw'impwemu reciben ese despertamiento bakira prometido iryo para el día kanguka posterior, ryasinziranijwe ku munsi y wa ahora nyuma estamos despiertos ubu rero turakangutse en una nueva edad, la edad de mu la gihe piedra gishasha angular, igihe y en cy'ibiriko una nueva bizifuruka hamwe no mu kiringo dispensación, gishasha la ikiringo dispensación c'ubwami y en un nuevo día hamwe de no ku munsi milenium, mushasha y w'ikimpumbi mu gihe añadimos twakongera ku al kirangamisi retraso que tiene. imyaka cacerewe y ahora kandi rero despiertos es que podemos trabajar. dutegerezwa gukora dukangutse Recuerden que las vírgenes mwibuka yuko inkumi prudentes z'ubwenge estaban despiertas zari porque el zikangutse llamado kuko umuhamagaro y waraje despertaron todas las nuko vírgenes, ukangura inkumi zose ariko pero las vírgenes prudentes inkumi z'ubwenge despertaron zarakangutse y fueron donde nuko zija aho zaterezwa Dice que kuja mientras Batuas fuera a haravuga buscar ko aceite, ibijuju bikija a kugura comprar aceite, amavuta vino el esposo, bikija kurondera amavuta y las umukwe yaraje vírgenes nuko inkumi z'ubwenge entraron con él a las bodas, zinjira nawe mu y bukwe después se nuko cerró hanyuma la puerta. urugi rurugagwa Eso es lo que está sucediendo en ivyo nivyo nuestro biriko biraba mu gihe cacu tiempo. Las vírgenes prudentes que inkumi representan z'ubwenge los arizo espíritus de zishushanya Dios batorejwe n'Imana
están entrando ziriko zirinjirana na Kristo su venida mu kuza en la edad de la kwiwe piedra mu gihe angular, cy'uburuko bw'imfuruka están entrando con ziriko Cristo zirinjirana como na sol de Kristo justicia nk'izuba ry'ubugororotsi rirashe rikayangana resplandeciendo con kandi ziriko zirakayangana hamwe nawe mu gihe cy'uburuko bw'imfuruka n'ikiringo cy'ubwami en un nuevo día mu munsi mushasha w'ikiringo y pronto se kandi cerrará vuba hazokugagwa urugi hanyuma nta wundi muntu n'umwe azoshobora kwinjira kuko hazoba hamaze kwinjira uwa nyuma mu batonejwe n'Imana. Bueno, Ni vyiza jóvenes, gwaruka adelante, mubandanye resplandeciendo en mukayangana el día postrero, ku munsi wa en nyuma el séptimo milenio, mu kimpumbi en el c'indwi cual estamos y le añadimos arico para turimwe mu gihe trabajar twokongera ku kirangamisi otro tiempo. imyaka Si cacerewe no, pues solamente tutongereye faltan unos 2 o 3 nuko rero años habura imyaka ibiri para canke itatu comenzar el gusa kugira ngo séptimo milenio. hatangure ikimpumbi Pero se le c'indwi habrá atrasado el calendario ariko de Dios. Imana yoba yarasubije inyuma ikirangamisi ntavyo sindavyibaza kubw'ivyo rero Resplandeciendo jóvenes, mukayangane gwaruka kuri uno munsi wa nyuma imisi yose y'ubuzima bwanyu bwose kandi mukangure n'urundi gwaruka kugira ngo y resplandezcan bakanguke nabo bahaguruke bakayangane. Imana ibahezagire kandi barinde kandi murakoza cyane kuko mwateze amatwi mwitonze gwaruka muce ibibatsi kuri uno munsi wa nyuma o jóvenes canke gwaruka resplandeciendo en rukayangana el día postrero. ku munsi wa nyuma. Dejo nuevamente con Ndasiga ubundi bushamwe natwe para Miguel continuar kugira ngo abandanye y finalizar nuestra parte ya que asozere iki gice cacu ubona tenemos que estar ko con los niños dutegerezwa y kubana ya n'abana creo que están kandi nzera ko ya los niños reunidos. abana bamaze gukoranira Ya que lo hamwe tiene por ahí, ya se le mbega habrá ni sangahe pasado mbega la hora. isaha yoba yarenze ¿Qué hora tiene Miguel? ufise sangahe ga Miguel? Ya pasamos por los niños. reka tuyimukire ku bana. Que Dios le bendiga. Yesu Imana yabahezagira gwaruka, Imana ibarinde kandi mubandanye mukayangana ku munsi wa nyuma.